ibihugu byose biteye imbere nuko bifise abantu benshi. Ubushinwa, Japan, Ubuhindi, Ubuyapani yego nabwo nyine kuri densité, gusa Ubushinwa bwo bufise abantu benshi kwisi. Hari ikintu cyampaye kwibwira cyane igihe Los Angeles ihiye, uravye ingene yahiye nuko iyindi nyubako yo muri Afrika yoshe ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi Amerika yagiye igihe kimwe. Rero ibyo byose bigaca bikorerwa ku cyo bita stock exchange, no kuvuga haba hari isoko kujyanye twumva ati mu Ruvumera canke kwa Siyoni, haba hariho abantu nyene ariho bagurishiriza imigabane yabo, iryo soko ry'iyo migabane aricyo bita stock exchange. mugabo ndagishira ahantu hana bampa bwabo dolari 5 canke 10. Hari ahantu henshi wowe ushobora kuba ufise igikorwa cyawe, content yawe kanaka, ushobora kugenda ukayidandariza kandi ukinjiza amamiliyoni, ukinjiza ibihumbi by'idolari. Mugabo abantu benshi turacahubwiye kumva yuko business ari YouTube. Vyoba byaragize kwa Afrika sico kimwe yaba iki kibazo Amerika iri mu munsi iyo kiza kugira umva yuko cyagize kiriko kiragira ko ingaruka mbi Ubushinwa. Kandi la majority la majority y'ama product tubona muri Africa are from China more than America. Donc iki kibazo ari China yakigira directement, Afrika uyu munsi iba novuga iba iri mu kangaratete kare. Uko uzorabe burya je nkunda gukompara ibihugu bya Amerika na China, sinzi ko tuburiza ko China iri important China iri important cyane kuri Afrika par rapport ya Amerika. No kuvuga uyu munsi ngone turayibona, mugabo sinini ya cyane nkuko yari kuba ari China gize kibazo. Ariko China iduha produit tukaya amafaranga, Amerika nayo iduha agafaranga atacu igatugurana Afrika naguhaye amafaranga bigafasha, naguhaye amafaranga nabo bagifatize pano publicitaire. Oya umuntu aguhaye amafaranga mugane wiwe abaguhaye agasuzuguro, abaguhaye agasuzuguro ahubwo gusa burya China nimba itubwiye iyi produit ndayigurisha muri Afrika, abo twari dukwiye gukangurira aho twavuga nti iri force primesa ahubwo iri fo yuko twebwe tuyikorera uhakaroriye ryamaze kwaduha. Uzoraye par exemple nk'ibi bikinisha abantu bakinisha la majority biva muri China, mugabo umunyafrika aciye aza akagikora mu giti kiza kuba kiri so power par rapport ya kiriya cyavuye mu China. Abashinwa rero Afrika ivuge ko abashinwa batugurisha batugurisha kuri amaproduit urumva na Amerika ivuze ukundi kuntu bikora. Ubushinwa nabo tufate nk'ubugenzi cyane Ubushinwa aho bugeze no munsi no buga yuko bwaravyiteguriye, si ibintu byaje giturobuko nyene abyumva. Ubushinwa no munsi bugeze aho babwita ihinguriro ry'isi, ibikoresho nka byose nka 90% byo muri Amerika bikorerwa mu Bushinwa. Ibikoresho ngira nka byose nuko atambiharuro mbona neza, ariko murana ego by'isi ikoresha bikorerwa mu Bushinwa. So umve yuko Ubushinwa bwishize muri position incontournable, nico bavuga ati kwishire muri position aho buri incontournable. Baraye bakoze n'izuba Amerika itarariko ibyo byose ni ibintu biza gukomeretsa mu bwonko bw'abanyamerika. Ego uno munsi ukacura Ubushinwa aho bugeze buri naho buri kura leadinga muri intelligence artificielle. Technology Ubushinwa bugeze ko no munsi byari neko nganira n'umugenzi yabaye mu Bushinwa ari mu gihugu c'Uburayi, arambwira ati jewe iyo ndi gusa yaravuye mu Bushinwa, arambwira ati jewe iyo ndi ino ati nukuri kw'Imana jewe mbona yuko abantu menga bari muri Moyen Age muri Europe. Ati ibintu je nabonye mu Bushinwa muri 2017 uno munsi Uburaya ntabyo barashika. Nukuvuga iki Uburaya canke Amerika bya Ubushinwa bwara byenduriye cyane
kuburyo no munsi basigaye batamara baza tubushinwa bwaciye uvuze intelligence artificielle cyane kuko nani DeepSeek yakubise hasi ChatGPT mu mwanya muto name na Trump aramene ku mutwe cyangwa gufata n'ijambo akayivuga rero ivyo byose byarabaye rero byonyera bica bitwereka yuko ubushinwa aho bugeze no munsi baravyiteguriye rero Afrika nayo nakuntu yotinya ahubwo nayo ikwiye kuvyitegurira ariko tuzovyubaka ni kuvyubaka ariko kwa Afrika biragoye uko turi bubi no munsi urabona yuko umunyafrika avyuye umutwe akavuga ko hari icyo ashoboye canke kwiyubaka nkuko nabo bibatse urabona ko baca biteze bibatse oya iyo rero n'indi ngorane ndahora nayo abantu batahore yuko ibihe birahinduka no munsi turabona ba Traoré Sefre nabo baguma batera imijugujugu gusa urabona barihagarara rero kandi bijya n'ibintu bifite icyo bivuze ukuntu isi iri kiragenda yevori rero nta bintu bihoraho ni ibintu bizohera ahubwo twebwe mwanya Afrika tuvuge duti nk'ubu tukoze nka resume ukabona nk'igihe nka Afrika yobona yo yabaye leta zunze ubumwe za Afrika ikabona ishobora kugira isoko ryayo nkuko tuba tuvuga isoko rya Amerika tuvuga isoko rya Afrika isoko rya Afrika ubona ryo kugira ikibazo nk'ikibanza kihe n'isi uribaza yuko Amerika ari cyo yobikiro bivuga cyane ibyo bintu Icyambere muri Afrika ni continent ifise ibintu biri original. Mugabe izo zindi continent na ma continent afise ibintu novuga niko biba bifise igihe gito. Bara importer matière première. Yes. Hari ikintu cyampaye kwibwira cyane. Igihe Los Angeles ihiye. Uravye ingene yahiye. Nuko igindi nyubako yo muri Afrika yoshe. Ni ibintu bibiri bitandukanye kandi Amerika yagiye igihe kimwe. Los Angeles mu gusha yahiye nkuko uwo mengo cyari kibuga kitari bwubako. Cyasigiye kiri vide. No kuvuga eske ivyo bintu byari byubatse uwo tumengo yari inzu y'ibihunda gusa atari biti gihagaze. Mugabo uyu munsi kugira basubire kuyubaka bugi ngorane yose nyuma yayo haba hariho solution kandi gusigarana ikintu. Baciye bakubita abaciye haza aba engineer bavuga ni désormais uku kuntu tubaka ibintu bigashaka sigara umunyota kamwe c'est pas original. Baciye babona yuko baciye bakubita amaso muri Afrika iyo twahoze benshi bari kwarava mugacu taravayo aho tubaka inzu y'ivyondo ikadoga ihiye iza kuguma ihagaze haza gushayo ma plafond ayo yubakishije umva ari ibintu d'original Afrika nivyo bizagusha mugabo kiyagiye kutacho sikiza kuguma gihagaze naho mumbizi biriyo cyasubira kuyigira bakubwiye yuko yahiye avyo bukomera iyo découverte reba herutse kuyigira paru y'abantu bari batanze ama projet hari watanze iyo projet yuko ivu bwayo yuko rishobora kubafasha kubaka kandi bakubaka ikintu kiri solide possible. Donc aho rero mpera mvuga yuko muri Afrika hari ibintu biri so power mugabo Afrika ubwabyo tugenda turavyikura uretse nico hariho jewe terme nakunda sutayikunda ariko kenshi ni y'abazungu batuzaniye byumva kumva ngo ngurumva bo sinzi ngo ni mugabanyure ngo mubyara ukina ariko ugiye kuraba ibihugu byose biteye imbere nuko bifise abantu benshi. Ubushinwa, Japan, Ubuhindi, Ubuyapani yego nabwo nyine kuri densité gusa Ubushinwa nibwo bufise abantu benshi kwisi. Ubuhindi nibwo bufise abantu benshi kwisi. Aho bose rero abantu nitunga. Oya none wote imbere kudasomende. Voilà. Nigeria nicyo gihugu cya mbere gikize muri Afrika. Nicyo gihugu cya mbere gifite gato. So gatatu twige. Hari ikintu uvuze ngo abo ivyo bihugu byose uvuze ngo bifise ngo abantu benshi. Kiurenza ko ti abantu nitunga.
impamvu muri Afrika hari ikintu nkunze kuvuga muri Afrika umwana suwa leta suw'igihugu umwana w'umuvyeyi mugabo nawe nyene bukeye kabiri ntaza kuba uwo muvyeyi aza kuba uwiwe umwana arimenya niwe amenye ingene arara n'ingene aribako nigeze kugira ine etude ndaraba ibi bintu byose novuga n'ivya football izi nkino zose zibera muri bihugu vya Europe n'isi muri rusange yasi muri rusange uko muri Afrika siko bimeze tere nimba ari première division namba ari deuxième division namba ari première division usanga abantu natere bagize iki buzuye kubera iki bari abantu n'abantu ba leta nta kibazo bafise ngo bazojya canke ngo bazeguze no ico leta akwivuka yaragikemuye mugabo muri Afrika wewe ico kibazo umwana uragifise ntuzi ingene ejo uzojya ntuzi ingene uzogira iki umuvyeyi wawe nawe kandi aragifise na sokuru wawe nimba kihari aragifise umvuza kuronka umwanya wo kuza muri cyaki muri ryate no kuvuga izo ngorane z'uko umuntu uwo yohava yitwa ingorane nico kintu babanje gukura uko meme in Africa cyangwa undi umuntu yova mu yindi continent ari yose aramutse avuye muri iyo continent akagenda muri biriya bihugu nawe nta ngorane yo kuza kugira ikaza kugira azogira ingorane yo kuvuga ni gute no barurangirana ivyo navyo kubera adafise cya kibazo ejo nzojya gute kuza kugikemura biraza koroha kubera nico kimuhangayikishije muga ntahangayikishije ngo nza kujya gute nzogira iki umwara wonze ngenira mu bya ivyo biba byanze muri koraraba nka turavye nka football abakinyi bose ubona bateye imbere bose bava mu miryango Kenya kandi base wabo na bamwe wabo ubona yuko bavuga yuko basiragorinze bikomeye mu buzima bari bafise abo bana muri ivyo bihugu iyo bavuze umuntu akenye ntaba araruka bwa muri Afrika iyo bavuze umuntu akenye arashobora no kubakena kandi ahembwe 6,000 kukwezi muri Afrika ubukene no kuvuga twabwishize umuntu wese yumva ubukene oya muri itandukanire ry'ivyo bindi bihugu bikomeye abantu nitunga ry'ibihugu mugabo muri Afrika mu byo duharura nk'itunga ry'igihugu abantu ntibari kandi ivyo formula ivyo ni byo formula abitandukanye ibyo ni ibintu bitangaje ahubwo biriya bihugu birashobora kuza bikiba umuntu muri Afrika kubera bizi ko umuntu ari atunga ntibamwiba komitere si kunumva bagenda kumwe export ni nka kundi inkoko iyo ufite ibigori uzuraterera akagori igumiza mpaka mu nzu naho uno munsi batwumvisha yuko ubwo ngaho iwacu kwiga batwumvisha ko atabushobozi dufise bwo kugira umuntu anonosora bagaca bakubwira ko kugira unonosore witwe umuntu akomeye cyane kuzogenda kugenda kwiga hanze bagaca baza rero bakaguhenda bakakubwira ku kabuse cyane bakaguha utundi tuntu ugaca ugenda iwabo umaze gushikayo bagaca wiga kandi madrego ubwihariye usanga ba bantu b'iwabo araba usanga umaze kuba wa mbere cyangwa kuba kabiri mu ishuri bamaze kuvuga umuntu avuye muri Afrika akaza kuba kabiri ngaha ukuvuga bashaka kwereka ikintu cyo tumutegera iki udasubira baca bakwereka ko ari abanyari mu musaka bakakwereka ahubwo yuko ubwo rero washitse mu paradizo nawe ugacibura wa reflex kandi ico mu kikwereka ico mu kikwereka bakikwerekesha amafaranga bazokugira sinanaguciriyemwo uno musi ugira ubone neza yuko abantu koko ari itunga raba akarorero ubwongereza umuntu yabaye mu Bwongereza muri 2008 akavamo muri 2008 ukamubwira uti garuka uno munsi 2025 muri bwa Bwongereza wasiga cyane uno munsi yotangara kubera iki uno munsi Bwongereza abazungu abongereza de sushi ashobora kwihenda mu statistique ariko ashobora nka 15 kwijana babongereza de sushi bisigaye yuko abandi bose babihiye kandi majoritairement muri Afrika none wasigura gute yuko abantu atari itunga mu gihe bwabuzi buba yabaye Burayi bukogwa nabande n'abanyafrika mu gihe babazungu bari kubukora ntabahari none wasigura gute yuko abantu atari itunga wasigura gute yuko abantu atari itunga mu gihe Ubushinwa ari bwo office novuga workforce ishobora kubikomeye cyane ku isi abantu benshi abantu benshi nyine akaba aribo batuma ubwirane baproduce ibintu byinshi bikwira n'isi yose ibyo nibyo novuga bishobora kugira icyo biruta je ivyo nibaze ko bijana na politike z'ibihugu ariko tugarutse gato kubera ivyo byose bigenda bijana na ubutunzi bw'isi yama soko y'imigabane yama stock market tugarutse gato n'ubundi muri ca kindi ndiko ndaraba muri Afrika
muri rusange ni gute twokubaka amasoko yacu duhereye kuri stock market stock exchange tukaraba ko ni gute twovyubaka natwe kugira ngo dushike aho mbega aho nk'ubu dufate nk'akarorero twe turabarundi mu Burundi isoko ry'ibintu bifashe stock market stock exchange mu Burundi meze gute ama entreprises tubona ngaha menshi twatubona yabanaka nyomba banaka bakeneye kugurisha amaction ntidushobora no kumenya sinzi yuko binabaho eske ni ivyo bintu bifasha mu materambere y'ibihugu cyangwa bifasha mu bene gihugu muri rusange cyangwa bifasha iterambere kugira abantu tudaborifuye ko abantu batahura bati mbega stock market ni iki, stock exchange ni iki. Stock market ni migabane yo muri entreprise kanaka dufate ama action dufate ukeneye kugira uruhara mu iterambere cyanke mu nyungu cyanke mu rombo iryo shirahamwe rizogira naguciriyemo kenshi nk'ubu ndazi n'abantu bariko baradukurikirana uvuze nk'ukoresheje nk'ijambo ukavuga stock market n'uvuge mu Kirundi cyangwa ntugisigure cyangwa ukavuga action cyangwa asset hariho n'abantu bashobora kuba batavyumva kandi usanga n'abantu baciye n'abishuri cyangwa kubera bazi yuko ibintu bitanabaho yego nivyo rero iyo ugomba kuba umwe mu bagize uruhara rw'iterambere rya entreprise kanaka ukazogira uruhara mu nyungu cyangwa mu ruhombo nico waca bita ukagenda ukagura imigabane cyangwa ama action y'iyo entreprise arico bita ama stock ukuvuga bivanye n'ukuntu entreprise yari yose itunganije cyangwa n'agaciro ifise ku isoko urashobora gusanga umugabane umwe cyangwa action imwe igurwa amafaranga runaka dufate nk'imiliyoni n'ijana cyangwa amajana abiri iyo ni ikaba ari action imwe rero wowe ukeneye kuba umunyamitahe ukaza ukagura ayo ma action ukitwa umwe mu banyamitahe bijyo shire hamwe rero ivyo byose bigaca bikorerwa kuco bita stock exchange no kuvuga haba hari isoko kujyanye twumva ati mu Ruvumera canke kwa Siyoni haba hariho abantu nyene ariho bagurishiriza imigabane yabo iryo soko ry'iyo migabane arico bita stock exchange. Rero abantu bashobora kwibaza bati none bigenda gute kugira no kuvuga rero iyo bamaze kuba iyo stock exchange wewe uragenda ukagura simaka unagure n'uyu mugabane wose dufate mu gihe zimbe nk'imiliyoni 100 hari ukuntu bashobora kuyifractiona kuyidiviza wewe ukagura imigabane y'ibihumbi bivanye n'uburyo ufise. Rero ino twarigeze kumva yuko biri mu ntego kugira umunsi muri izina tuzobona byagiye mu ngiro twoteye nyasino hari ibindi bihugu byo muri Afrika Kenya Tanzania n'ahandi oho ama exchange yaho asanzwe akora. Rero wavuze uti turabona entreprise nituzi ngati ni gute no participa nanje bon ivyonye kenshi rero hari nico bita ama private equity. Ama private equity na ma company atari umuntu wawe wese arekuriwe kuja kwa justice amuntu kuvuga ni ibintu baratanga ama condition bon uretse no gutanga ama condition ahubwo bivanye n'intunganya iyo company yayo iyo entreprise kavuga ati twebwe nyimara abantu tuja kurondera tuzobarondera uko nyene gutya direct vis-a-vis atawundi muntu duciyemo cyangwa tureze kubitangaza. Iyo byose birashoboka mu gihe entreprise idashaka kuja ku isoko cyangwa ku mugaragaro. So ibyo byose rero ni ibintu bitandukanye. None nk'ubu ngaha mu Burundi jewe ndafashe nk'ubu ndakoze entreprise reka dufate societe Metavision no munsi turakeneye kugurisha action 5 cyangwa 10 nta stock exchange comment procede rero ngaho rero umuntu ta stock exchange hariho amategeko asanzwe bigenga gusa ariko nk'umunsi yaje hoho bizokoroha gusumba kuko iyo stock exchange hari no kuvuga ibintu bigaragara ngaho uraja no kuri internet ukavuga uti okay umugabane wa Metavision ugeze reka ndagure kandi nkagura ku telefone yanjye neze no kuva muhira nuko stock exchange ikora no kuvuga simaka naho ari iryo so ego bari hari gusa simakurinde kuva no muhira ariko ashobora kubikorera he ku telefone yawe. So rero mu gihe byose ugomba kubara karusho no sema ku iterambere y'igihugu mezo si ku iterambere ry'umwene gihugu rero wese kuko bari kara participa no sema mu gutuma bahera sirikira
ariko no mu kwiteza ico ni kimwe mu bintu bituma amafaranga aduza agaciro bon je nawe bituma ubona ico yakoresha hariya naganiriye n'umuntu turiko turiterera inkuru ku ivyo vy'amasoko y'imigabane stock market stock exchange action muri Afrika muri usanga cyambwira ngo muri Afrika biragoye kubera ngo usanga entreprise yatangwe muri 1979 cyangwa muri 1959 uno musi turi muri 2025 bakasanga badeklara capital batangije igihe uvuga ngo barumye bakora nozi ko abamye cyane nozi ko ubutse none ngo barumye rero cyane kibazo ego ni ikibazo ariko gizere yuko ngira azoboneka umuti azoboneka umuti je ndakunda kuvuga muri Afrika cyari amageneration hariho generation yabaye colonize donc bobo abakoloni babumva ku matwi ahubwo barababonye hariho n'indi generation rero ya za 80 za 90 za 2000 abo bavyumva ku matwi donc mugihe rero muri Afrika ikiri bombardé par n'abantu bakubise ikimoko biragoye yuko hari imyumvire y'abazungu ibava inyuma kubera baracagujya kugira ngo naka yarakubise na naka ahubwo ni nakubise abantu ntibafise ubwoba kumwe wakubiswe arumva ubwoba bwo mukubise kumva yo kubahuka uvuga rero nka Traore mu ko atakubiswe ntiyakubise niyo mpamvu ntabatinya hari n'igihe abavuga ntizo mu ngero ushobora kuba ari ibinyoma mu makuru y'inkuba ngo yagirane yavuga kuko ujyari mu bavuga ni ibyo bintu bishobora kuba bitabaye muradusigurira yuko baza ngo inkoko yataye amagi ngo ayo magi ntimuyajya ngo nimuyazane abajuru hariho abantu babyumva ku matwi batabibonye abantu nta bwoba bwabo bo tugiye rero muri ibyo bintu mu masoko y'imigabane n'ibintu kenshi usanga bifite ama platform rezo sosio n'ahandi usanga abikora abageni baza nko mu bihugu n'ibindi biteye imbere ibintu byinshi bikorwa kuri internet mugabo ntitwogenda tutavuze ukuntu rimwe na rimwe abantu benshi bagiye bihenda bakaza cyane nyine muri Afrika bakaza bumva ivyo bintu by'isoko ry'imigabane bakumva ukuntu umuntu ashobora kugura asset kuri internet n'ibindi hakaza ibintu ivyo by'aba traders trader amabanki n'ibiki batrader no ku mpande zabo bikaza bigo mu matwi y'abantu mugabo kubera kutiga no kudasoma n'ubumenyi novuga ngira n'ubumenyi buke bwazo muri rusange ugasanga baje bagenda bishora mu bintu twakwita ko ari nk'ama business bagenda babyishoramo usanga ahubwo ari ibintu byagiye biza kubahombya kubera kutiga no kudasoma n'ubumenyi buke muri rusange n'ivyo bintu uno munsi amasoko yo kuri internet le business online ariko zitandukanye tugiye kuvuga zotandukanira he na zimwe twagiye tubona cyangwa twagiye twumva abantu benshi baza dushobora kuvuga isoko ry'imigabane tukivugira ukuntu amaction ukuntu agurishwa n'iki n'ama platform kuri internet ukuntu umuntu muri Amerika n'ahandi bo baramenyereye ukuntu bagenda bakabibona bakanabwira ko access mugabo umuntu ari ngaha mu Burundi agaca hura na platform kanaka agaca vuga ngo byabindi banaka bavuze cyangwa kumva no byabindi bavuze kubera bwabo ubumenyi buke n'unarabonye no kudakurikirana cyane ugasanga agiye abihombeye uno munsi nk'abantu bakiri bato cyane ya generation uyu ndatari karavuga y'abantu batakubiswe kimoko mugabo bariko barakura muri monde isi iri kirevoluye uko turiko turavuga muri television yuko twumva yuko abantu turiko turahimiriza abantu kwijukira gukoresha imbuga ngurukanabumenyi kubera arizo ariho hantu hari isoko rifunguye ni gute uno munsi umuntu ashobora gushika kuri internet ni gute uno munsi umuntu ashobora kuyenda kuri internet tukaba mu isi abandi bantu badutanzemo swati kuronka amafaranga turushoboye ko investisa cyangwa tutanashoboye ko investisa erega ntabwo natarashika kuri internet ahubwo nuko internet tuyikoresha gutandukanye oya rero benshi bataranayishika ko n'ubu babwiye bayumva ku matwi afise telefone afise n'amamero oya mugabo nko muri Afrika cyangwa no mu Burundi ibyo mvuga Burundi nk'ibice bikoresha ibyo mvuga nimba ufite telefone kwa twahoze tubona physiquement uyu munsi yose kuri internet munsi nakarashobora kukubwira ngo narizi kuri Oxford yo mu Bwongereza mugabo atarashika kuri airport wowe none uza kumubwira yuko uwo muntu uri kuri internet mu batari
umuntu akiga Harvard yemerewe. Yes, ubundi ni umudesigner mugabo akubwira nti uwo mukacu mubwira nti mpa video urazoza unkamere muri mariage yanje canke muri anniversaire y'umwana ukatumubwira ngo wewe nturi umudesigner. Kubera iki bamenye yuko nimba uri umudesigner udesigninga nyene vya bindi twese dusanzwe tuzi za manza ibiki abajournaliste twese ukibagira yuko iyo design ushobora kuyiga ukamakinga more money gusumba abo bandi bakora ivyo. Jona yanditse kuri statement gatondo nibyo yagira mvuge biganirira n'umuntu wari muri California ngo wibereye mu kujya kabiri. Exact, nibyo yagira mvuge guys. Kuri statuno munsi nabyanditse mu gatondo. Tugeze mu isi itandukanye cyane. Reka ntabwo simvuge na kera gose, reka mvuge itandukanye muri 2013. Abyumva biratandukanye cyane. Aho rero tuvuze isi yo muri za 90 na yo urumva ni muri prehistoire. So bikwereka yuko nyimba bitandukanye hari ama opportunity menshi yagiye aravuga. Ayo ma opportunity rero cyane urashobora gusanga hagaze kuri internet upa gusa icyo tuzi ni kimwe nuko ari ama opportunity. None munsi bimeze gute? Tugeze mu isi aho ushobora gukorana kandi abishobora gukora bivuze ukabwira mu partner umuntu yibereye Manhattan i New York mugakorana we wibereye mukanyosha ku mayira abiri. Tugeze mu isi aho ushobora gukorera umuntu w'umuzungu yibereye Istanbul muri Turkey. Tugeze mu isi aho ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye ukabikorera kuri internet. Dusubire inyuma gatonya. Wabuze uti hari ngo ma business en ligne abantu baravuga gutya. Guys, reka twige kuko je umuntu wa mbere mbanya abantu kenshi umuntu aravuga ngo hariho ngo business en ligne ngo numvise ukumva ngo bashira amanga. Iryo jambo je sindarikunda. Abari birimo baramba bari sindarikunda kuko kenshi usanga ari n'ibintu bidatomoye. Ibintu bidatomoye kandi kenshi bihera mu marira. Rero tuvuze business en ligne wumve yuko ni cya kindi wahora ukora mu buryo buri physique muga akaba hari yindi mbo ishobora kucadapta muri monde ya digital. Rero bitandukanye na vya bindi ngo hari ibyo numva ngo bya beri ngo shiramo amahera igikomo cyambere uzokora uzozana ngo uwundi ngo hama ngo naza n'uwundi ngo kumunsi uzokunkaya. That's not business guys. That's not sinzi moko no mubona message sinzi hari umuntu wakariye ejo ahantu gusiza hari muri group yaho nabonye umuntu abazikimugisha gusa nico cyangwa umuntu wamukariye bayirife ko tujara n'igihe bon ya ujye wewe ya irife ko tujara n'igihe tukava mu bintu byakera naka uyu munsi arashobora kuba afise amafaranga makeya adafise puissance yo kugura bitcoin mugabo sikuvuga yuko muri kahise atari kuyemeza mugabo uyu munsi arashobora kuba imurengeye araza kuronka none kwemeza basi imwe canke inusu yayo araza kuronka $1,000,000 yaza kugurana mugabo ntibivuze yuko habuze ayandi ma project kandi ari kwisa. For example tunabonye muri monde ya cryptocurrency harabaye hamareye 1 haraba mareye 2 haraba mareye 3 izo sinzazi mu mwaka umwe izazije mu myaka 5 ya mbere ijaje bigenda biraza sero y'igihe. Umva rero naba project zijanye n'igihe kamwe nimba Amazon yaraje hari ivyo yazanye kandi wayi konkurrence nawe yaravye ibintu aza yaneguye muri iyo abizana kome nk'ama solution yaje gutora ibibazo biri muri ijya nimba ijya ifise amapayma runaka yindi kacishira amapayma runaka nivyo nigeze kurukinga kuri platform ya TikTok formule yazanye ubu baramaze kuyikubita hasi yazanye yindi formule yaho bavuga nti ibi byo kurinda gushira amafaranga kugira abantu baze kuronka amanuze ya gift baza kugira bari mu live ivyo no habo twe tuzana izindi we nimbugiye kuri live panda ine kuronka amafaranga nimbugiye kuri live panda 5 minutes hari amahera wandikiwe nimba muvuganye ko n'umuntu appel canke appel video canke ikina amafaranga ari nayo mpamvu mbona sinzi impamvu tukirukira za reka mbere ahubwo dutanga kwandikira n'abantu abasaka reka
ndakubwire ko nk'umujyi w'igisahira tutange gift iyo gift nayo si yindi ni opportunity iri kuri TikTok abantu benshi surtout mu Burundi bataramenya iyo nayo si yindi kuko wabuze ati TikTok yarabonye amastrategie amwe baramaze kuyikopia yavuga ati okay what can I do now kera hariho musikera gose ni ejo bundi za 2017 hariho business yitwa dropshipping benshi twe turayizi ariko abarundi benshi iyo midenze exactly iyo midenze tubonera kumuramutse birazo twumva but ibyo tuvuze ni kirundi adono unavuga ibarara ashobora kuvugira ni kugaza nagiye ngera ashobora kuvuga turabona AI atagira traduction so rero dropshipping yarabayeho dropshipping akaba payment dropshipping irumva sinzi ko namwe twora nko kubisigura abazokenera ko babimenya bazoze kuri Metavision cyane tuzokora n'ibindi biganiro rero TikTok iravuga uti okay let me revolutionize this industry the revolution ikivuga uti ubunye aho kwa associate produit yawe nguzane link hama iyo link ive kuri TikTok no kuvuga ije kuri iyo page kuvuga umukiriya yamaze kuva kuri TikTok or imwe mu strategy y'ama platform akomeye za Facebook isa n'izindi strategy yabo canke ihangiro ryabo ni yuko abakiriya baguma kuri platform ni kuvuga ajya ama platform aranka za link uzana zikakujana zikagukura out of the platform so rero TikTok irabati how can we adapt these things ico TikTok yakikora yaciye integrate ico bita TikTok shop ni kuvuga kare hari aba dropshipper barazana produit zabo bakazishirako ukazana link ama yo link if you want igakigukura kuri TikTok ikakujana ubu rero pabeje yo gukita kuri TikTok ko hariho TikTok shop byose bikoregaho nyene nyimba umuntu yashizeho video ariko advertisinga cyangwa ira publicité produit kanaka bavuga ugacufyonda kuri buy aho nyene directement ya produit ikabihagurutse igushika ikugana igomba kugushikira Sero iyi niyo rero nimwe mu strategy TikTok yakoze mu kulancer TikTok shop gusa mu Burundi ntiraba available iri muri Amerika Iburaya gusa ivyo nibyo kubera intambamye kuko turabwira abantu kubera iki wikorana ibintu ushobora kuba ufise n'umuntu muvukana ari muri Amerika Canada cyangwa Iburaya ngambira uti reka dukore business wowe urahiyonye TikTok shop iri available reka jewe nkore content nawe uzi post hama tugaburi nuko bimeze simaka ibintu ngo hane hari abantu ngo urumva ngo ngaha mu Burundi ngo ntibikora ufise abantu muvukana imiryango muri batinya kandi kindi kintu cyo abantu bikundana wowe umuntu wose umengo nakarangiwe none nitwa ko nabyo bintu byo uzokumukira he bizatanga mugabo hariho umuntu Burundi kaze ari muri Amerika yerutse kumbwira ikintu nawe nti bakimubwira atagitaho muganje asanga bari kwaramubwira gukorera kuri za Apple donc yabamubwiye ni iyi opportunity y'abarundi batya babucanye kuri Apple yes barashobora kumekinga amafaranga na 400 singuciriyemo ariko wumve yuko nivyo bene navuga no muri group hari umuntu muri group yanditse ati entre-temps turafise group ya We Talk Business community turaza gusigaho link and you might be able to join hari umuntu yanditse avuga ati ninde yombwira ngivyerekeye ngo affiliation ya Amazon FBS guys izo ni business zo muri Dimitri donc nkumbaje dropshipping nakugani dropshipping ya kera yakwa kuri iyo munsi kwa gute avyumva ico kimerenize iyo tuvuze Apple ego biracakora you can still make money usavuye uko bazongizo bazirenze uvuga uno munsi hariho imiryango y'ubu uno munsi hari ibyumba byuzuye n'umusaza byuzuye rero inzo business zarabayeho kandi n'umuntu zirakora mugabo uno munsi ugiye kudandaza produit ko uza gusanga produit zose no kudandaza hata abandi bazidandaje kera kandi bazidandaje cyane jewe rero nibaza yuko abantu benshi bakwiye kwiga tukiga no tugakreya cyane kandi tukabandanya dukurikirana tukamenya imbego n'umunsi w'ikigezweho n'iki je niko ndavyumva kuko uno munsi nk'umuntu reka dufate nk'umu content creator ashobora kubavuga ni jewe creativity zanje
mfise ibintu kanaka nshobora kwigisha canke nigisha kandi mfise community inkurikira canke kino kintu mugabo ndagishira ahantu hana bampa bwabo dolari 5 canke 10 hari ahantu henshi wowe ushobora kuba ufise igikorwa cyawe content yawe kanaka ushobora kugenda ukayidandariza kandi ukinjiza amamiliyoni ukinjiza ibihumbi by'idolari mugabo abantu benshi turacahugiye kumva yuko business ari YouTube ubu YouTube ni okay je ndagura nk'akarorero wowe urashobora kuba ufise YouTube siko washize ko nuzenya video yiwawe cyangwa video ziwawe uvuga ibintu kanaka hari undi muntu ashobora kuza agatora za video ziwawe cyangwa igihe nkaza ngatora izo video ziwawe nkamenya aho ndazijyana kuzidandaza kandi zikabyara umwimbu gusumba ibyo rero birashoboka ibyo birashoboka ndavyibuka muri groupe twarabiciye ko gusa ntitwabyinjiyemo kurumva hari amakuru amwe yamenye saba hari amakuru hari uko gutanga amakuru hari no kuyadevelop kuvuga rero ibyo byose ni ibintu bishoboka content creation niyo novuga ko hariho sinza kana nasomye mu ntaraho ariko aravuga ati business imbere muri kazoza izosigana n'izibiri hariho content creation na artificial intelligence artificielle izo nizo business zidafisa amahirwe menshi yo gupfa uvuze content creation niziri AI related so rero wumve rero yuko content creation abantu bavuga ati none jewe noja gukora iki kuri YouTube no mvuga iki okay reka tuvyoroshe kuvuga uti jewe si muri byo navuga ibyo bavuga birahari nabi ikintu ushoboye nyimbura umwarimu yigisha ibiharuro basi ntotangura gukora video uri kurigisha ibyo biharuro gukora ama exercice abyumva so cyangwa umuntu yigisha physics ukakora usigura les lois de la physique muri YouTube yawe ibyo kandi ibyo bizokwamaho bizogumaho nyimara abana bazokura biga bazoza aho uza gusoma ibitabo bazoza kuraba izo video hama ubu nagushiriye mutugeza ahantu umuntu ashobora kuba afise content yamari nimwe nk'ubuzima bwose kabako tubivuga ugasanga iyo content ni uburyo ava muhira atonda ku kazi n'uburyo ava ku kazi atamuhira kandi uwo muntu akakinjiza amafaranga ndagwakarorero muri Amerika hariho mu type araho ico gihe yari mu bushomeri gusa rero umunsi umwe mushiki waramuhamagara ati we ko takaza ufise ngo ndabira ingene basubiriramwe inzu yanje kuko ico gihe reka arasanura inzu yiwe mushiki wiwe aravuga ati ngo uzoze urabijera ubikontrol rero yo mutipe akama agenda afata imodoka bururu agiye kuri iyo shanti musoma arayumva ati none ibi bintu bimeze gute acha afata telefone minsi yose ko hagurutse agaca yatsa kuri TikTok agacabwira abantu tino munsi ndabajanye aho ndiko ndasubirishamwo inzu yamushikanje no kuvuga nyimba ari bikorwa ari ibintu ariko aramena akaguma kamera abanjeniyere araba yaronse aba followers benshi cyane bashika mu 600,000 uno munsi yaronse community nini acara non seulement kuma azaronke iki acara immunitize yaciye atanguza company y'ogirante y'ibintu yo gusubirishamwo amatsu nukuvuga rero muri ya YouTube baba ya TikTok za TikTok videos nukuvuga iki no munsi ntagikeneye ngo aje kuri hango publicité ahubwo asanga afise babantu bamukurikirana nabo nyene atacisha k'ibintu byiwe aho kuja kuriha publicité hariho nabandi bantu bahora mubona arengana batazi yuko ashobora gukurikirana ibintu kuri ubu nkanabaciriyemo guys ushobora kuba ufise business uri kurakora iyo business yawe ukabona itari kiragenda neza cyangwa ukaba uri kurabona umengo haranje itari kirashika kandi ukaba wumva ariyo passion yawe ushobora kutwitura muri Metavision tukakwigira tukakurabira impamvu iyo business yawe itari kiragenda neza tukagufasha cyangwa tukagucoachinga ubucange tukakumentoringa ukuntu ushobora gutera imbere twebwe tutaje muri aparance y'amafaranga yawe
ahubwo tugiye muri apparence y'ivyiyumviro vyawe abarundi je nabonye baracakeneye kwiga how you can build his business parce que uyu munsi turacafise umuntu yubahuka kubaka inzu ya 200 miliyoni 500 ari appartement abantu benshi bazokoreramo mugo ugasanga byamunaniye gushiramo connection ya 3 miliyoni kandi abantu bose bazoba bari muri iyo nzu bose bazokenera bazobafisa internet telefone ikeneye internet